Data mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguha icyubahiro. Urakoze kubw'uno mwanya mwiza w'ijambo ryawe. Ijambo ryawe niryo rizana impinduka mu buzima bwacu. Ijambo ryawe niryo ridushoboza kugenda nk'uko ugomba. Ijambo ryawe kuva tugikizwa niryo ryagiye rituzigama, ridushoboza kugenda duhagaze kugeza uyu munsi tukicumva uburyohe ubwami bwawe. Reka ijambo ryawe rero mwami rero nk'ikibanza mu mitima yacu uyu munsi. Turagukinguriye imitima yacu gira Mana ngo ijambo ryawe rikure igikorwa ryategerejwe gukora uyu munsi. Utugirire neza, riduhindure, duhinduke bashasha biciye muco wategeye kuvugana n'imitima yacu kino gitondo. Na cyane cyane riducira inzira yo kutwinjiza mu bihe bishasha turiko turajamo, turiko turategura, tumaze iminsi turiko turategura. Utugirire neza Mana. Urakoze ishimwe n'icyubahiro bibi vyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Imana ishimwe. Mvashaka guhera ahantu navuze mu minsi iheze kugira ngo numva ariho notangurira kugira ngo umuntu ari hano uyu munsi umubere umunsi udasanzwe. Ndazi ko abantu mwicaye hano mufise ikintu mwumva mwiteze, cyane cyane hariho bumva umengira ijambo ry'uno munsi n'ijambo rijanye n'igihe turimo cyane anniversaire, rijanye n'ibihe bishasha turimo. Ego cyane kuko ivyo turiko turumva byose muri no minsi biriko biradutegura, biriko biraduhingura, biriko biduha kwitegurira ihimbazwa y'imyaka 10 tumaze Imana duteye iteka ryo kuba hano muri kino kibanza. Nabicishije mu gihe nariko ndacokoza Clarisse nariko ndaraba amafoto yo muri 2015 kuko 2015 kuduga hari amafoto amwe ari mabi kuko nta mapare twari dufise. Mafoto nyene y'igihe usanga Jordi ariko arakamera na telefone, ugiye kuraba kuri page urabona ibintu byinshi akwereka abantu bamwe bonze, nanje ndimo naho nonze, ngo nari nonze gusumbuku. Kaca wiyumvira no yari ameze gute. Hari abantu batibuka igihe bazira ngaha, ariko mwiravye mu mafoto muzosanga mwibutse neza igihe mwari ngaha. Hari abantu nabonye nkavuga ni kumbuye yari ngaha iki gihe cyose. Ubona vyinshi ugiye kuri page, ubona vyinshi kuri kama visage y'abantu ingene yaje ngaha nyunyutse, ngaha Imana yaramuhomye, iramuha umubiri. Urashobora kuba uvyibushe mugabo usamutse. Hariyo difference. Hariyo umuntu ashobora kuba avyibushe mugabo adasa neza. Nabonye vyinshi ndavuga ni Imana n'umwizigirwa. Imana n'umwizigirwa. Carlos karibu cyane. Ega niko nikusabu niona kwa firiri geuka. Ni ya 10 ans. Karibu sana, karibu cyane n'umufasha wawe Imana bahezagire cyane. Numugisha gusura kandi kwabona hagati yacu. Nako ndavuga ni umuntu ashobora gusa neza avyibushe. Benshi bibwira ngo umuntu avyibushe ngo ni waba ameze neza. Oya, urashobora kuvyibushe mugabo udasa neza. Unanenepa kiri unachuya.
hari abandi usanga bafise akanyama mugabo urabona kama hari ikintu kwibuze. Ndababwiriza impuzu mubona tuko turambara ngaha nukuri muri iyo myaka iheze sisi zariko turambara, kandi zijya twambaye muri iyo myaka iheze ntazo two kwambara muri kino gihe. Nicyo gikwereka ubushobozi bw'igihe. Ubushobozi bw'igihe, igihe ni ikintu gikomeye cyane. Kugira ngo ndabasobanurire ndababwire neza yuko n'igihe kindi gishya tugiyemo ni ikindi gihe kidasanzwe. Urabona ukunyene, urabona uko mwambaye, urabibona ndabere ikindi gihe gikomeye. Urabona ingene mwambaye nga aha mubona yuko ari vyo top. Mugabo inyuma y'imyaka 10 canke 5 ibi urone ibintu wambaye no musuberewe uzobona yuko atari vyo. Nuko rero ugiye kuraba mu rugendo rw'ino myaka 10 Imana niyo kwizegwa kandi Imana izokwama ariyo kwizegwa. Haleluya. Vyerekana ubukuru bw'Imana, vyerekana ubwizigwa bw'Imana, vyerekana ingene Imana idahemuka na cyane cyane ku muntu yashize ku mutima akayitega akayirindira. Nabonye benshi hari abihanganye ngaha benshi kugeza kuno munsi bari hano. Nukuri Imana ibahezagire cyane, Imana ibagire neza. N'ubu butumwa ngira mvuge n'ubutumwa bujanye no kujabuka, mugabo butakwemereye ko ari ibintu jabukana. Nagomba ndabamenyesha ubutumwa ngira mvuge sinibaza ko ari umuntu numwe yarabwiteze, kuko ndashobora kwibaza ko ushobora kuba butandukanye n'ivyo wari witeze muri kino gitondo. Mugabo Imana ishimwe yuko ikintu kiza cyose kiba kije kuko dutegura cyangwa kuko kutwinjiza mu gihe Imana ibigomba. Murazi namaniko ndabivuga, twebwe twama twibwira yuko gusenga nkuko tugomba ariko gusenga, ariko ugasanga ivyo uri kurasengera wewe inzira yo kubisengera si yuri kurakoresha, ugasanga bifise iyindi nzira Imana ibigomba yo kubicishamo. Wowe mugabo ukibwira yuko ukuri kurabikora ari yo nzira, Imana ikakubwira ati no icyo ushaka ndakizi, kandi vy'ukuri icyo ushaka nanje nico nshaka, ariko wowe inzira uri kurakoresha si yo nzira je nshaka. Jewe inzira nshaka ntawe ihuriye niyo yiwawe. Ego mwo gasanga turiko duhamagara ikintu kimwe, ico nkeneye mu buzima bwanje niki, niki Imana ikeneye nico nyene. Difference n'uburyo turiko turagihamagara. Allo, amen. Navuze rero mu minsi yose ndavuga nti abana b'Imana canke abantu bakijijwe benshi biratworohera cyane kuvuga Imana, kuvuga ko Imana ishoboye vyose, kuvuga ko Imana ari nkuru, kuvuga ko Imana ihambaye, kuvuga ko Imana ari inyecubahiro, kuvuga ko Imana ariyo kwizegwa. Bijya bintu vyose twivuga binini bijanye n'ubuzima n'ingene imeze, ivyo biratworohera cyane kubivuga, kandi biranatworohera cyane no kwitinya kuko tubizi neza yuko irashoboye ikintu cyose mu buzima bwacu. Hariho n'abantu wasanga cyangwa asanga bagendana n'Imana kuko gutinya ikintu yokora mu buzima bwabo. Imana ndayubaha kuko irashobora kunyaka ibi bintu. Iyo ntabwo ari ruraso yawe n'Imana, iyo si ruraso Imana ishaka. Nimba mubona ndiko ndasenga ubu n'uyu muriro mwinshi nuko ntinya yuko iki kintu cyoba, ubwo sibwo buzima Imana igomba. Oya sivyo, Imana ikeneye ubuzima bwacu hamwe nayo, atakintu kimwe bufatiyemo, ariko bufatiye ku kintu Imana yamaze kuba mu buzima bwacu. Rero biroroshye kuvuga Imana ubukuru bwayo, guhimbaza. Nataze kuvuga nkuko abaririmbyi bahimbaje, ugasanga bavugije umuziki melody ikakumera nziza, ukumva iko wagiye mu mpemu, ukumva iko wasenze, ukumva iko wanezerewe. Ariko ugasanga bige bintu vyose wavuze biranga Imana, biranga ubukuru bwayo, biranga ikiri, bivuga ingene imeze. Bige bintu vyose wavuze nta kintu na kimwe gifise ikibanza indani muri wewe. Imana ni nkuru, vy'ukuri ni nkuru muri jewe, indani muri jewe burya bukuru ndayibwira nico kibanza ifise. Allo, amen, amen. Uyu munsi Imana ashize ku mutima wanje ijambo rivuga ngo ubushobozi bwo kubabarira.
le pouvoir du pardon. Kandi ndiko ndavuga pardon, ndiko ndavuga muri sanse zose zibiri, yaba uwakosheje yaba uwakosherejwe. Amen, amen. Nico kiri Imana yashimye ko ndabaganiriza ko muri kino gitondo. Nagomba ndababwira ikintu kimwe, turaza kubisoma mu vyanditswe, ariko ntarashikaho nagomba ndakubwira ikintu kimwe nibaze ko utahura kandi mpwemu yarashimwe ko yashoboje nanje kugitahura, kuko vy'ukuri hari ibintu bigoye, hari ibintu bigoye. Kadusoma ubutumwa bwiza bwa Luka gica 6. Ubushobozi bwo kubabarira cankwe bw'ikigongwe bwo gutanga imbabazi. Amen. Muragitaho birumvikana? Kirumvikana. Ubutumwa bwiza bwa Luka bice 6. Duhere ku murongo wa 27. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo twategetswe gukunda abansi bacu. Si ivyo badusaba, mwumva ko si cyo Yesu adusaba, ni itegeko aduha. Alo? Ariko mwebwe mwumviriza ndababwire, nimukunda abansi banyu, mugire neza ababanga. Shaka nsomeye amajambo hama ndakubwira ijambo rimwe gusa kuri iki kintu cyose ngira nsome. Muhezagire ababavuma, musabire ababagirira nabi. Ugukubise mu musaya muhindukirize n'uwundi. Ukwaka umutamana ntumwime n'ikanzu. Ugusaba wese umuhe. Ukunyaga ivyawe ntuzosubire kubiba umwaka. Kandi uko mugomba ko abantu babagirira, mube ariko mubagirira namwe. Umurongo wa 32. Kandi nimwakunda, mumviriza ahantu, kandi nimwakunda ababakunda, muzoshimwa iki? Mwandi majambo, iyo ukunze umuntu agukunda, nta kintu gishasha ubukoze. Muravyumva? Nta kintu gishasha kirimo. Ni giki Imana izo gushimiramwo muri cyo kintu wowe witwa ko ari urukundo, kuko Imana irafise ingene yifuza yuko umuntu akunda uwundi. Amen. Kandi nimwakunda ababakunda, muzoshimwa iki? Kuko abanyavyaha nabo bagira batyo. Mwandi majambo, umuntu akora ivyo bintu afise sense imwe n'ingene abanyavyaha babikora. Haleluya. Kandi nimwagirira neza ababagirira neza, muzoshimwa iki? Kuko abanyavyaha nabo bagira batyo. 34. Kandi nimwagurana abo muziga ko bazobishura, muzoshimwa iki? Abanyavyaha nabo bagurana abandi banyavyaha ngo babishure nk'ivyabo. 35. Ariko mukunda abansi banyu, mubagirire neza, mugurane abantu mutaziga ko muzokwishurwa. Kandi impera zanyu zizoba nyinshi, namwe muzoba abana bisumba vyose, kuko igirira neza intashima n'ababi. 36. Mugire imbabazi nkuko so agira imbabazi. Urazi, reka mvuge ahantu ntarashika kure. Hariyo langage cyangwa hari imvugo tumenyereye, uramaze nawe kuyumva kenshi ugasanga nanje canke wewe bihora bishika tukavyiyumvirako. Urabona aya majambo yose duhejeje gusoma, ni ijambo rimwe gusa, ni imbabazi, ni kigongwe.
n'ubushobozi bwo kubabarira nibwo burezima canke bufata indunduro urona ahantu hose twasomye indunduro yaho nukubabarira canke ugasaba imbabazi. Nico kintu kimwe nagomba ndababwira ikintu kimwe rero gituma shaka kuvuga ahantu dusomye uhazanye mu buryo bw'umubiri. Urona nga papa Jo mu buryo bw'umubiri ivyo bintu dusomye ni vya bintu twama twibwira ngo ahantu dusomye ibi bintu biragoye, ahantu dusomye ibi bintu biragoye. Yesu yaje atandukanye n'abandi bose baje, kuko wewe yaje ava mu ijuru. Abandi bose baje kwigisha bamwitangiye imbere bari basanzwe bari ngaha. Yesu yageze ahantu aravuga ngo mwarumvise ko bavuze ngo ijisho kurindi ikibi ku kindi, ariko jeho ndababwiye ngo uhugututse umubabarire. Murazi impamvu? Ndababwira impamvu bige vyose mejeje gusoma ugerageje kubizera mu buryo bw'umubiri wumva ko bigoye. Urazi impamvu ngaba malori bana b'Imana nagomba mutahurira ibanga niba mutari musanze muri rizi. Ikintu bita pardon canke kugira ikigongwe canke gusaba ikigongwe, ikigongwe ntabwo ari ikintu cyo ngaha ku isi. Je kuvuga ko le pardon n'est pas aimé. Muravyumva? Gusaba imbabazi canke kugira imbabazi ivyo ngaha ku isi iryo jambo ni ryaje riva ngaha ku isi, ryaje riva mu ijuru. Ko ngaha ku isi ntirishoboka. Ngaha ku isi riragora abantu kuko bagitiranya n'ubuzima babaye ngaha ku isi. Ariko pardon ntabwo ariyo ngaha ku isi. Pardon niyo mu isi y'impwemu. Kuko uravye igikubwiye ukabijana mu mubiri urabona ko mu mubiri udashobora kubitora na gato. Ndasubiramo, gusaba imbabazi cyangwa kugira imbabazi ni secret, ni banga ryaje riva mu ijuru. Aha ku isi ntari hari. Amen, 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 amen. Urazi uko turi ngaha murafise ababahemukiye, wicaye ngaha kandi nkuko ndiko ndavuga ucubona bajya abantu bose bakubabaje. Uyu mwana wicaye ngaha urafise abantu baguhemukiye ku buryo wumva umenga biragoye yuko barekurira. Urakeneye kujabuka. Nabari yuko ikintu Imana yampaye kuvuga kino gitondo kirashobora kuba kidahwanye n'ivyo wari witeze muri kino gitondo. Ariko kino gitondo nivyo Imana igomba imbere ko wirata yuko winjiye mu kindi gihe. Imana irakeneye yuko hatagira uburemere na bukeyi winjirana mu guhimbaza izi ndwi zibiri umururazi. Hariyo umuntu akora ikibi ukuvuga ko cakoze hanze. Uravyumva? Cyangwa ukoze hanze kiri ngaha hanze kandi ukumva yuko vyoroshe kukireka. Hariyo n'undi akora ikibi ukumva umenga agutera urushinge mu mutima. Nico kintu ndiko ndavuga. Nico kintu Imana ikeneye yuko kino gitondo ico kintu gikoroka kirekurana n'ubuzima bwawe, kirekurana n'ubuzima bwawe, kugira imbabazi, gutanga imbabazi, gusaba imbabazi. Imana iradukeneye yuko twinjira mu gihe gishasha hari ikintu tumaze gutunganya. Yesu yarabivuze gushikaho avuga ngo nimbuje gushikana cyangwa nimbuje gusenga ntusenge banza kwanza usubire inyuma usige ishikanwa ryawe. Muriko muranyumva? Usige ishikanwa ryawe ku gicaniro hama usubire inyuma ugenda utunganye n'umuntu. Nta kintu na kimwe Imana yo dusaba cyangwa yo dutegeka gukora ibizi neza yuko ataco twoshobora.
kuko kugira pardon kuyigira uruna gusaba ikigongo cyangwa kugira ikigongo ni shwa yawe, ni wowe ubihitamo muri kino gitondo. Kandi agumana kugira inama naho ntarashika kure, utazigize ni wowe ubabara, ni wowe usufra, ni wowe umutima wawe uguma ubabaye. Nta kintu na kimwe mu yandi majambo bigufasha. Aho ni mu mubiri, aho ni ku giti cy'iwawe. Hamara agomba bagira ikindi kintu mutazi, ibanga mutari muzi. Umugisha wose w'Imana irekura ku buzima bwacu utangurana n'imbabazi. Ego. Aha rero iki ni kintu numvise mwe muyerana yaganirije ubuzima bwanjye. Ahantu hose wokenera yuko Imana ica kugira ngo yinjire mu buzima bwawe, hatangurana n'imbabazi, hatangurana n'ikigongo. Raba ku buzima bwawe n'imigenderanire yawe n'Imana kugira ngo hagire ikintu Imana ikora, hagire ikintu Imana ikora vyatanguranye nuko twihanye. Alo, akse yose Imana yogira ku buzima bwacu yatanguranye nuko twemeye amafuti yacu. Aha no ku giti cyacu dusaba imbabazi. Nagomba ndakubwire mwana w'Imana, ibi ntabwo naje kubikubwira kugira ngo ndagutegeke ngo ubikore cyangwa ntubikore, ariko naje kukubwira iki Imana igomba ku buzima bwawe. Niki Imana igomba, kandi ico uranico ndiko ndavuga, nico wowe ugomba, ariko ntuzi inzira y'icyo ugomba ahiki. Niki navuze igene ko natangura. Urashobora kujya imbere y'Imana ugasenga, Mana nkorera iki? Mana akubwira ati iyo nzira uri kuracamwo siyo je shaka kucamwo, kuko je ndafise inzira yindi mperako kugira ntangure kugendana n'umuntu. Nta musi n'umwe Imana ihera kugendana n'umuntu hatitanga imbere imbabazi. Uze gusohoka ngaha ubizi neza yuko imbere yuko ubona ukugira neza kw'Imana ku buzima bwawe hatangura imbabazi, hatangura ikigongwe, hatangura kwemera ukarekura mu buzima bwawe. Kuko ikigongwe kiragoye, kugira imbabazi biragoye, kuja gusaba imbabazi biraremereye. Kubera iki? Ni ikintu kitaje kiva ngaha ku isi, ni indi sansi Imana yazanye yerekana ingene ubuzima mu Mana buterezwa kuba bumeze. Hariyo rero umuntu yiyumirako kavuga ati jewe vraiment naho Imana yavuze je numva ntararekura. Ni washaka nturekure, kandi washaka ntuzurarekure, mugabo inyungu nyamukuru ni ku giti cyawe. Kuko physiquement mu buryo mubiri birica umubiri wawe, kandi ugasanga uwuguma ushavuriye uko wibaza yuko ivyo mushikira n'ivyo mushikako nta n'ivyo Imana izorekura ko bimushikako, kuko Imana ikeneye ko ari wowe ukira. Ndazi ko ari abantu ndiko ndatoneka. Ego ari umuntu gukorera ikibi ukumva nk'ukumenga umwifuriza yuko ibintu bibi byose navyo n'ivyo mushikiraho. Nagoma ndababwire muramusoma Bibiliya naho tuza kuhasoma. Bibiliya avuga ngo kuko guhora ntabwo ari ukwiwanyu, uguhora ntabwo ari ukwiwacu, uguhora no kw'Imana. Paulo yaravuze ngo iyo umuntu akugiriye nabi ntumugirire nabi, ariko wewe mugirire neza kugira ngo Imana ironka ingene hafi ironka access yo kumwitwararika. Hariyo umuntu yibwira ngo je wangiriye nabi ndamwishuye nzoba ndamwishuye nko bikwiriye. Nagomba ndakubwira nta nakimwe woshikako, ariko Imana yo niyagenda, Imana yo niyagenda. Ndakubonye Christophe Ncenibuka narigeze kubivuga ngaha fistori ngana genda bisubire. Hariyo umuntu adukubise ku, hariyo twaye amafaranga Madame Igeti umukomisiyoneri invisible, commissionnaire invisible, je yankubise 300, papa ya mugaza yamukubise 600, fise umukuru we bamukubise 300, twese yari yatwaye, kandi warahiriwe azi ko yivye. Narabari navuze ni anyivye amafaranga nagomba ngende gupanga inzu. Umvaga papa Emmanuel mufise umutwaro wo kw'Imana impa parcelle yahomba. Ndumva muri jewe haraje ikintu nukuri mu buzima. Hari umuntu agucokoza ukabona yuko mu bushobozi bwose Imana yaguhaye mu buryo bw'umubiri wo muzingazinga, ukabona yuko
babandi bavuga ngo Yesu ndamushize ku ruhande ukive kandi birashoboka ko mushira ku ruhande kuko ntari ndani yarasanzwe ari ku ruhande mugo Yesu ari ndani ntashobora kuvayo aba bakubwira ngo Yesu ndamushyira ku ruhande ngo badufatane aba yasanzwe ari ku ruhande ukaraba niko ndavuga rero iyo langaje ukaraba ati uyu muntu nyiro ibi bintu Carlos ndashobora kumukubita nkakora icyo shaka kandi nagomba kubwira muri brutality yo mu byo mubiri yo nansubiza ariko Imana ishimwe ko twimutse rero hagati muri twebwe hari abantu badashaka kwemera ko bimutse n'ibindi ko ndavuga vy'imbabazi ntavyo yumva ukeneye ko ugenda kurisha mu buryo bw'umubiri va muri ubwo bwami ugenda ugwane ariko muri ubu bwami uraba muri ubu bwami ndiko ndavuga nawe uzokwifuza kugwana mu buryo bw'umubiri kugira ngo wirihishirize uzokubitwa niho wavyumvise reka ndabisubiremo ugashaka kwigwanira mu buryo bw'umubiri Imana yakubwiye ukeneye ko urekura abari guhorera uzohomba ivyo uzogenda wongerako kuko umuntu wese yamaze kwinjira muri buno bwami ntiyigenga ntushobora kumufata ivyo hanze uvuge ngo jewe ngo naho nkijijwe ngo ndaturagwana baragukubita kandi par accident urashobora gusanga kara gato ikakubisa ingumi amenyo yose akavayo ejo uzoza gusanga atamenye ugira ego Imana yakubujije ikintu n'urunyuzi rurakuboha hari umuntu atumva ikintu ndiko ndavuga c'est pas une ntabwo ari blague urashobora gusanga umuntu wagira ngo Imana yakubujije ikintu ukuva umenga ngo yongaya nabaredernire ndabwira ni hari umuntu ushobora kubwira ngo uri imbwa ngo uvuze jewe ushavujwe n'ikintu uri imbwa vy'ukuri ikintu kigushavuje muri ivyo bintu n'igiki ariko umuntu akubari yuko mutwengere hamurabe kombye aca babara mu gishingo cawe kuko aragoza kubera ko twenzo bete je ndabizi ko ntari imbwa je ndi umuntu ivyo uri kurambwira biri muri wewe izo ni buryo umuntu akubwira ingorane ziwe ngo ari igihe usanga bakubwira umuntu akubwira ubucafu afise ukatushaka kubwakira sivyo allo nariko ndavuga ikintu rero ukumva umenga urashoboye kwirihishiriza mu buryo bw'umubiri ndafise abantu nohamagara ndafise umukomanda nohamagara ndafise umuntu Imana ikakora bagavuga ati bandanya ukora urahomba ni wahamagara umukoroneri reka mbere ipete ryo hasi ninde kaporari ugahera ku mukaporari akaguhombesha akavuga ati none narondeye uwo nawe nyene afise uwo muvugira kaduga kuko Imana atari ko yabiteguye ku muntu ari hano ndasubiramo kuko Imana atari uko yabiteguye ku buzima bw'umuntu yamaze kuyimenya iyo sanse ugenda kubironderamo ntibaho murumva ikintu ndiko ndavuga sanse yo kwivanja sanse yo kushaka kumva ko usubiriza umuntu cyangwa sanse yo kuvumenga ikintu cyakubaye ko ni wowe utegereza gukontribute kugira ngo nawe nyene kimushikeko nikizofa kimubayeko ubishatse ubirekure muri kino gitondo nico bakiriko kirakubabaza kizobandanya kibabaza wewe wenyene sinirengagije ko guhemukirwa kubabazwa ari umuntu akubwira amajambo akakublessa sindavyirengagije ngo nababwiye le pardon est divin si le pardon est divin ni kuvuga yuko irikire tubwira ibintu tujye gukora ibikarikire mu buryo bw'umubiri tuzasofa dutoye pardon mu mubiri naho uteranye ibiharuro bingana gute ntayo uzofa utoye kuko ngaha hanze umuntu mwivye muriruka kandi mu buryo bw'umubiri baragwana kandi uri mu buryo bw'umubiri birakunda yuko bigaruka wowe uri mu buryo bw'impemu kubera iki mushaka kurihisha ibintu mutazi yuko Imana igomba kubarihishiriza ibisumba ivyo barashobora kugutwara ikintu Imana ikakuvunjishirizamo ikindi kintu handi rero naringeze mu mutima numvise ugirimbari ati none wewe urafise parcelle imbere y'Imana ni ntayongira urapanze yego ndapanze none uko wibaza yuko inzira zo kuronka parcelle yiwawe zishobora guca he mwebwe hagati muri mwebwe muzoyigurira haro nundi azoyigura mugabo ari abandi bazozihabwa cyangwa baronge amavua abashikana ku maparcelle yabo biciye mu zindi nzira batari baza yuko zoca yarayatwaye kandi yaraheze ndabeshe ariko je niteze ikindi kintu je hari ikindi ahubwo
Reverend naheruka kumbwira ko ngira ngo ndonke parcelle. Nabivuze nimbere narabivuze igihe kintu narigeze kugisubiramo ndabwira nti umuntu yantwaye aya mafaranga nabwiye Fisto nti mwe mukaja mu rubanza murimenya je ndavuyemo ko namaze kumva ko ari ikintu kibaye mwibaza ko vyari vyoroshe ntimuzi mu mubiri kubona umuntu wokubita agutwara ikintu ntimubizi kubira kuri umuntu wozinga wofata ugakubita amakofi mugabo ukabona aragutwaye sindiko ndabivuga ibi bintu kugira ngo ndiko ndirengagiza inkombye uburemere bwa buri mu mutima wawe sibi ndiko ndavuga ariko naje kubwira ngo nimba Imana ikubwiye ikintu nuko ibizi neza yuko hari ingene yabiteguye ingene kurihishiriza ikintu Imana yene niri capable gushora kuriha umuntu yagukomerekeje muri kijambo Imana yabwiye Paulo yabwiye Ananiya amubwira ngo uyu Paulo ubona ni igikoresho je ntoye kinkorere Yesu yaravuze ijambo numva ndavuga ni bwa ndi Imana iraziguhora kandi Imana ntitakaza umuntu bamukomerekeje Imana ni piri kirahera iyo umuntu agukomerekeje ukavuga ati Imana wewe niwe mucamanza abereye Imana niheba Imana yabwiye Ananiya Yesu yabwiye Ananiya ambwira ku vya Paulo ambwira ngo uyu Paulo ni umuntu atoranije kugira ngo azankorere icya kabiri azokumva umubabaro wingene umuntu ahama ishengero ryanje yumva murva ko kantu ngene kabishe urumva ko kantu ngene kabishe mu muhamagaro wa Paulo yarafise vitesse idasanzwe yo kugwanya ishengero Yesu arabwira ati waragwanyije ishengero ryanje kandi vy'ukuri ishengero rafise ingene ryababaye mwe mwibaza ngo ni black mwe mubira bisoma muri Bibiliya genda usome Paulo umurabi nke ariko aratubwira ijambo ry'Imana ishengero ry'Yerusalemu vyari vyabananiye yuko bamwakira cawiga icapo cy'umuntu uzi ko akora amabi ngaha umubone aje ariko aravuga ubutumwa uwo mufata gute Imana hakina kimwe dusaba itabaze kutwereka karorero nta na kimwe nimba Imana kino gihe kubwira ngo sinkeneye yuko winjira mu gihe gishasha ugifise umwanda muri wewe sohora uwo mwanda kuko uwo mwanda ubise uruga inzira utazi uriko urasenga ngo Imana igira ukumugabo hari umucafu niko gishobora kuvuga ngo ariyo ngo turakeneye ko amazi aza mugabo muri tiyo hari mu mwanda nivyo urakeneye ko Imana igira ikintu ivyo bazokwatura vyose muri kino gihe urabishaka mugabo hari ikintu Imana idashobora kubakirako Bibiliya ivuga ngo twegere intebe y'Imana tugize gute dushize kugira ngo turonke iki vuga cyane utazi verse ntavuge cyane ko azavuga cyane amafuti utazi iyo verse avugende bukebuke twegere intebe y'ubuntu tugize dushize ubwoba sivyo kugira ngo turonke iki vuga cyane turonke iki turonke ikigongwe hama tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye niko handitswe terke raba turakeneye ubuntu bwo kudushoboza mu gihe gikwiye benshi nibwo ni piri yaheze muri niko nduvumenga bira aha canke ni bafre yatabutse nduvumenga birasara yuko ntavyo mumva mwebwe urana uyu muntu yari yegereye Imana azi yuko havaronka kwanza ubuntu bwo kumushoboza mu gihe gikwiye mugabo Imana iramubwira ngo no je imigenderanire yanje n'umuntu irafise fondation imwe iherako nuko abanza gutangura kwanza iki le pardon ivyo ugerageza vyose kubaka umenye neza yuko wamaze gusasa imbabazi ukasanga imbabazi udatanga nizo zugaye zituma n'amasengesho atishugwa kubera iki Imana irakuraba iravuga ati ego uransenga ego urampamagara mugabo uracyafuye indani muri wewe ivyo navyo jewe sishobora kubidugirako nimba ari umuntu yakubabaje nimba hari umuntu wababaje uri hano hari umuntu wakomerekeje hari uwagukomerekeje ni igihe cyo gutunganya
ni igihe cyo gutungana, ni igihe cyo gutungana. Ikigongwe, iyo umuntu agize ikigongwe, iyo umuntu atanze imbabazi cyangwa asavye imbabazi, reka ndabwira ikintu kimwe gikomeye kiba. Ikintu cya mbere kiba, iyo umuntu asavye imbabazi cyangwa iyo umuntu agize imbabazi, aca yumva ahindutse. Nturinda kubisengera, nturinda kubirondeza, uca yumva umenga hariyo umuryango ukingutse. Mugabo utarasavye imbabazi, utarasaba imbabazi, utaragirirwa imbabazi, hari ikintu kiba cugaye ukigendana, kandi ntikizofa kivuyemo mbaka umunsi uzosaba imbabazi cyangwa ugira imbabazi. Nagomba ndabwira ikintu kimwe, uyu munsi natahuye yuko umugisha wose ukeneye ku Mana, umugisha wose wowe ushaka ku Mana, uhera ku mbabazi, uhera ku kigongo. Uyu munsi ndi umwana w'Imana kuko nagiriwe imbabazi. Icyo ndi cyose uyu munsi nuko nagiriwe imbabazi, hama nemera amafuti yanjye. Hari abantu mu buzima atazi kwemera yuko ari umunyamafuti. Oya yego mbonaho je nakoze ikibi mugabo nawe nyene niwe yatanguye. Kuri ko udashobora kunuma. Saba imbabazi bihereye. Hari umuntu asaba imbabazi, hari umuntu ushaka kumva ngo agira saba imbabazi kigongo. Kwanje mva aratanguye ahagaze imbere y'ishengero. Nagomba ndasaba ishengero imbabazi. Ngo hama ngo utarabikora ngo antera ibuye. Nta mbabazi uri kurasaba. Izo si imbabazi. Imbabazi, gusaba imbabazi no kugira imbabazi, nukumva yuko wewe uri umunyamafuti. Mu mwanya uri umunyamafuti, ukemera yuko uri umunyamafuti, ugasaba ikigongwe, ugasaba imbabazi. Kandi aha turi ngaha hari abo abagushavuriye utazi ko bagushavuriye, nawe ushavuriye kanaka, arashobora kuba atabizi ko yakubabaje. Mwewe ko kabuzi ko ushavuye, uramwegera. Mu Kirundi baca umugani ngo hibagira uwavuze ntihibagira uwabwiwe. Bashobora gusanga ikintu wagivuze bisanzwe, ugasanga mugenzi wawe cyaramukomerekeje, kandi wewe mu bugwaneza n'imbere y'Imana nta nakimuzi. Muri uno mwanya rero niko ni adressa kuri uwo muntu afise umwanda. Urondera uwo muntu ushavuriye atabizi, mubwire ati je iki kintu cyarabaye. Nama niko ndababwira, Satani n'umuhinga. Satani n'umuhinga ku buryo ikintu cyose wokwinjiza mu buzima bwawe kibi, aragiha igicapo ku buryo utusigara ukibona yuko ari cyo. Hari umuntu ushobora kubushavuriye atabizi ko yakubabaje. Mugabo ibintu byose akora, urabona ibintu byose akora, ugumubona umenga bigwa ngo urabona igihe nk'ikeje gukora ngo yashyize kunyereka. Navyazi. Hariho succession y'ibintu usanga ariko arakora, ukaca kumubizana ngo bifatanye na vya bindi. Naho bifataniye, nabari genda mu nzu ukiri umwana mwese mwarabibona. Amatara acike, impuzu ari kuraraba kuri portemanto itere hinduka igikoko. Bivanye niki? Bivanye n'ubwo ufise. Ubwo bwawe burakuremera ikintu kikaza gisa nkuko, kandi amaherezo ukava mu nzu wiruka. Amatara yaza, ngo yari yashati. Yego. Kubera iki? Ubwoba bwawe bwaremye. Niko nicyo wokwibwira ku muntu ushaka gusanga uri kuribwira ikintu atazi, ngo gasanga ngo rero ninjye mpuzu yambaye, ngo yambaye kubera bizi neza yuko nta nakimwe, nta vyazi. Ariko wewe usanzwe ubizi yuko ivyo akora vyose bikugira kwa maefi cya bugufi. Bibiri ivuga neza mu Imigani igice cya 19 umurongo wa 11 havuga ngo kwitonda k'umuntu kumutuma ateba, kuraka cyangwa gushavura. Hama icyubahiro cyande cy'uyu muntu bashavuje, uyu muntu yakomeretse, uyu muntu yababaye, nukwirengagiza icyo yacumuweko. Bana b'Imana, nimudashaka gutwara ubuzima bw'imwemu uko Imana ibuvuga mu ijambo ryayo, biragoye. Imana ishobora kuvuga kugira ngo umuntu bacumuyeko icyubahiro ciwe nuko yirengagiza. Umuntu bababaje kugira ngo agire onera tsinde nuko yibagira.
ibi mu isi y'umubiri ntavyo uzotora. Iyi formule mu isi y'umubiri ntayo. Iyi formule iri mu buzima bw'impwemu gusa. Ego igihe cyose rero ushaka gufata ikibi ucishure n'ikindi kibi, mu isi y'imwemu nibibayo. Mu isi y'imwemu hari ijambo rivuga ngo ikibi coyeho kunesha, ariko ikibi ukinesheshe iciza. Nagomba nakubwire ngo naho uzorondera ikibi mu isi y'imwemu kugira ngo ukinesheshe ikibi ntibizofa bikunze, ahubwo uzosanga cya kibi uriko uracamplify. Iyo nzira ntayo, Yesu ntayo yaciye. Iyo formule Imana ntayo yavuze. Imana yavuze ngo umuntu agucumuye ko birakubabaza, biragira umwanya bikubabaza, ariko fata umwanya urondera ingene ivyo bintu bikuvamo, kuko kubinesha kwawe nuko birekura. Wamara kubirekura niho ivyiza vyinjira. Nagomba nakubwira, hari umuryango utazofa winjiyemo bivanye no ko hari undi muryango mu buzima bwawe ukiciugaye. Umuryango w'imbabazi nimba wugaye, nagomba nakubwira ngo n'umuryango w'ivyiza reka kuwitega, kuko nawo nyene ntiwuguruye. Ndasubiramo, umuryango wo gutanga ikigongwe no kubabarira no gusaba imbabazi wakosheje, nimba uwo muryango utuguruye wugaye, n'umuryango w'ivyiza nawo nyene urugaye. Yego, nawo nyene urugaye. Urakeneye guhimbaza imyaka 10, nuko Imana ikeneye ko winjira mu kuyihimbaza. Tunganya. Ntiweme. Bibiliya navuga ngo uyu muntu ngo akosheje ngo ntiyemere no kwizuba rirenga. Imana nikunda yuko imbabazi zidaseruka. Imana yamikure yuko imbabazi ziseruka imbere y'ikintu cyose. Kuko uyu muntu adatanze imbabazi na action yo kwirirwa neza n'Imana ntiseruka. Yego. Biraremereye, biragoye, mugabo birashoboka. Yego, biraremereye, biragoye, ariko birashoboka. Birashoboka kubera iki? Kuko niko Imana ibivuga. Hari umuntu akubwira ngo ngo none ngo wibaza ngo ivyo Yesu yavuze ngo vyose ko bishoboka. Niki guguru yabivugiye iki? Hari umuntu murazi ko hari abantu batsinda Bibiliya. Hari umuntu akubwira ngo nabije byo muri Bibiliya ngo wibaza ko vyose bishoboka. None niba bidashoboka turi mu biki? Ngo bigeje ntacyo noshobora. Oya, birashoboka. Birashoboka no kugira shwa. Uko wagize shwa yuko ubika umubabaro, nuko ushobora kugira shwa yo gusohora umubabaro ukinjiza umunezero. Kuri information yiwawe, umubabaro ubitse ntuzofa guhaye umunezero, kandi uzokomubabaza wewe, kandi uzocinyiza wewe, kandi uzokwica wewe. Urazi yuko hari Imana kubera yateguye yuko umuntu vyanka vyemera. Ndasubiramo, mu bantu bamaze kumenya Imana yarabiteguye ntizo bisubiramo, ntinazo bihindura. Irabizineze ko hari igihe uzobabara, mugabo hari igihe uri obligé gutanga imbabazi. Ndasubiramo, uzobabara, uzokomereka, mugabo amaherezo uri obligé gutanga imbabazi, uri obligé gusaba imbabazi kugira ngo tiyo ibandanye cyangwa amazi neza. Naho vyizingamwo, naho kwibwira ama verse akubaka. Hari umuntu yibwira ama verse atari mu mwanya, muri uwo mwanya. No gutahura ijambo ry'Imana n'ikindi. Ngo ko yavuze ngo umuntu ngo anyese umutamara ngo cengenda ndamutorere n'uwundi mu nzu ngo sivyo bavuze, watahuye ibitari vyo. Nakubwiye yuko ibi vyose yasomye ngaha yareka aravuga kurekura imbabazi. C'est tout. Niba kubwiye ngo kubize ngo kumusaya ngo ni wahindukiza, sivyo. Ngo ko umuntu yanyivye ngo 5,000 ngo cengana ndondera ibindi 5,000 ndamuwe, sivyo. Yesu harageza anavuga ngo imaragarita zawe ntukazihe ingurube. Ariko ikintu cyose gikora mu mwanya wacu. Hari igihe iryo jambo uha umuntu amafaranga 2, 3 ukabona yuko ari ikibazo. Aha reka kugira ngo wamaze kubona ingene ameze. Nivyo bindi nababwiye, nari mfise umugenzi wo kwishure, igihe cyose andamukije andamutsa asaba amafaranga. Indamukanyo yiwe ya mbere andamutsa asaba amafaranga. Tuvuganye ntiduheza atansavye amafaranga. Nubu yaruka kandi kumbipa kuri WhatsApp sinamwitavye.
kubera iki ninamwitaba n'amafaranga nushaka kumbwira yuko relation yiwe nanje iri mu mafaranga nashobora kundamutsa mbaze ngene umuryango umeze ngene ya uwure no biti maragarita zawe ntukagire gute ntukazingurube hari umuntu ubona yuko ari nyatsi si muri cadre y'imbabazi imbabazi ni ngorane usanzwe ufise wewe wanga kuzigira Imana ibikeneye kusohora ikeneye kusohora uwo mucafu uwo mururazi kugira ngo hari ikindi kibanza gitegurirwa inyishu y'Imana ndabasubirira mu bana b'Imana ubikunze nimba wikunda genda wicare kuko ijambo ry'Imana ntabwo rizira ubusa genda wicare ahantu wifuza gushika ahantu wifuza kugera iyo migisha ukeneye ko Imana ikora ndakumbana kubwire yuko Imana ingoma yayo iganza mu mbabazi kugira ngo jino indonke yitangirire ikigongwe Imana nko kuvuga ati Imana yariravye aravuga ati fuko je nitora nk'Imana ko abantu ni ntababarira sindabaronka kuko twari dufise amafuti menshi Yohana niwe yanditse ngo tumukunda kuko rewe yabanje kudukunda murazi n'umugani Yesu yaciye akarabwira umuntu yarafise ideni aragenda ararira bosi we aramugirira imbabazi yarafise ideni y'amafaranga menshi asohotse ku muryango gusa ahura na wa wundi butoye mufitiye demi yahaswe kumuniga baca baramurega baramubwira ati wowe ko Imana yakugiriye imbabazi we bosi yaguheba amafaranga hari abantu bameze uko bosi yaguheba amafaranga nganuko wewe bikuraniye guhebera ujya mugeza baca bagenda kubira bosi wiwe murazi byakurikiye avuga ati je naguhebeye make wewe bikunaniye guheba naguhebeye menshi wewe bikunaniye guha Alo Mana ishimwe uko ni ku Imana itugomba uko ni ku Imana dukeneye Abaroma 12 murongo wa 17 17 handitswe ngo shaka yuko ariyo mugira verset principale y'ino message 17 bavuga ngo ntimusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye rero abadabwire bana b'Imana urabina ibintu duheje gusoma ibi aya majambo yanditswe ngaha si yandi yanditswe muri rya livre yawe yo kwishuri aya si yandi yanditswe muri kiya gitabo ukoresha muri biro yawe kigufasha kungura ubumenyi bw'ivyo wigiye aya majambo yanditswe ngaha ntahinduka urabona aya majambo yanditswe ngaha ntahinduka isi n'ijuru bizovaho ariko aya majambo mubona yanditswe ngaha ntazovaho ico jewe nawe duhamagariwe gukora nuko aya majambo dukora ibishoboka vyose aya majambo akaronka ikibanza mu buzima bwacu akaganza ubuzima bwacu akaba ariyo ayobora ubuzima bwacu nico kintu Imana igomba n'ayahandi nta na kimwe dushobora kuyahindurako nimba Imana ikubwiye ngo ntusubirize umuntu ikibi yagukoreye ntukeneye kuvuga ngo Mana asobanurira ntibikeneye ko bagusobanurira Imana itubwira ikintu kugira ngo tugifate uko Imana yakitubariye ntibikeneye ko uravuga ngo yego ngo ni ijambo ry'Imana ngo biragoye iyo biragoye yawe ntikenewe wewe icyo ukwiye kumenya ati Mana mpinkomezi zo gushobora gushira mu ngiro iki kintu ijambo ryawe risavye nico ukeneye hama mu kutatanga igongwe ni mubivanga n'umutima mubi bizokwica wewe ntibizokwica wa wundi ugirira umutima mubi kuko ujye uzogirira umutima mubi Imana izomuhezagira umwanka kugira ngo ikuvure wewe izomugirira neza umwanka kugira ngo Imana ikuganye wewe igukize kugira ikwereke neza yuko ikibi ukeneye kuri we je sico nkeneye kuko guhora ni jewe ndagufise hama wasanga umaze kumugirira imbabazi ukaje ubona rero
ndagenda kwereke fenomene. Urabona Christophe, urashobora kwanka kubabarira umuntu ukamugirira inzigo yakazikira yayindi uvuga ati sindamwifuriza ko nikiza na kimwe, Imana ikamuhezagira. Ukugwiza ikibi Imana imuhezagira. Muriko muranyumva? Ukugwiza ikibi Imana imuhezagira. Ha mu munsi umugiri ubuntu ukamugirira imbabazi. Wazusanga vya bindi vyose yareka arategura vyari vyiwawe. Imana arikeneye kuza kura gute? Ukaje mvura kubiye ngo nagomba ndagushimire. Kubera iki? We wibwira ngo Imana ikira mugira neza ngo araheze. Ntari karahezagirwa. Nivyo bindi nabari. Urashobora gusanga inzira uri kurondera mu bintu. Siyo nzira Imana iri kirakoresha. Umuntu arakuririye amafaranga arayatwaye, ukaje ubona arungutse aragwiriye. Kandi ni wamukujije, ni wamutegimera akayatwara suru. Mwaka mu myaka 2. Unaana rudia. Mugabo ntafa kugaruka. Agaruka iyo umutima wawe wamaze kuvugwa. Iyo umutima wawe uvuwe, uje ubona agarutse. Kubira ngo umbabarire. Urazi impamvu aza kugusaba ikigongo? Nuko wamaze kumurekurira. Egaje mwisi imwemu, iyo utamurekuriye nawe nyene avyumva yuko atakwiye kugusaba imbabazi. Ariko iyo usavye imbabazi, acha yumva nawe nyene ko kiye guca bugufi. Kubera iki? Wakoze iki? Hari iyo bintu Imana ikora, ibikorera mu isi tutabona, ariko birakora. Birakora. Ugasanga kumurekurira kwawe gutumye nawe nyene agaruka. Ariko utamurekuriye ntazofa agarutse. Mwandi majambo rero, uwarateye ikibazo ni jewe. Warafise ingorane. Nanifise ingorane ku buryo nanse nuko nogirirwa neza ari je nyine ku giti ciwanje. Nari nanse ko nogirirwa neza ari jewe ndabishaka. Ndashaka kugirwa neza mugabo umutima wanje mubi utuma nagirirwa neza kandi nkibagira neza ko umutima wanje mubi ushobora kurugara inzira yanje nziza yo kugirirwa neza. Sinzi ko mwumva ikintu ndiko ndavuga muri kino gitondo. Ntimusubirize umuntu mu nkoko kibi yabagiriye. Mubabare gukora ivyiza imbere y'abantu bose. Namba bishoboka mu ruhande rwanyu muzure n'abantu bose. Abo nkunda ntimwihorane. Muruko murumvira ijambo? Ntimwihorane. Ariko aka kantu agakunze. Iyi verse nayikunze kandi numvise umenga niyo yofasha umuntu bitarakunda yuko babarira umuntu. 19. Abo nkunda ntimwihorane. Ariko muhe uburyo ishavu ry'Imana. Muhe voix. Muciri barabara. Muravyumva? Mucinzira ituma Imana yihora ku bwanyu. Iyo nayo bikunda ryari iyo ubabariye. Hari abagukubise ku iyo umaze kumva yuko usa n'ubuhevye birakuvuyemo. Nagomba ndababwira nta kintu nakimwe Imana dusaba itadisponibility ubushobozi budushoboza ko cyo kintu tugikunda mu buzima bwacu. Wumva ko bitagukundiye kuvyimvira ko bunyene genda usaba Imana guhinkomeza z'icyo kintu kuko inkomezi z'icyo kintu ziri disponible. Nta kintu nakimwe Imana tubwira ngo dukore itadisponibility imbaraga zacu. Nta na kimwe. Kugivuga ngo ntiyo kunda ko mugeragezwa n'ivyo mudashobora kwihangana nuko nyene. Imana ashobora kugusaba madame Geti kakubwira ikintu kurabishije amaso ukabona ko ari umusozi muremure. Mugabo mwisi imwe muri fo gukura ukamenya neza ko nimba yansavye iki hari ikindi kintu yateguye. Nuko Imana ikora. Irakuza mu buzima bwawe kubera ati ndakeneye ibi. Wabijana mu bisi mubiri ntibishoboka. Bishoboka gusa mwisi imwe. Ico udatahura rero. Fata umwanya usenge. Mana ati numvise ijambo ringoye. Muri jewe ndacumva yuko mfise agahinda. Ariko ndabizi neza ko inyuma y'iri jambo watanze hari ubushobozi buherekeje imbabazi muri iri jambo. Bushobora gutuma umuntu bikunda yuko ashobora kurekura cyangwa ashobora kusaba imbabazi. Ariko muhe uburyo ishavu ry'Imana. Kuko handitswe ngo uguhora n'ukwanje ni jewe nzobasubiriza mu nkoko. Iri rakwiye kurifata. Iri jambo rirakwiye kugira ngo urekure utarinze gusabwa ikintu na kimwe. Imana yaramaze kwandika yuko ari izo dusubiriza mu nkoko. Nivyo bindi navuga. Naho worondera nyine wowe kwisubiriza mu nkoko. Bizakunda.
ntibizopfa bikunze, ntibizopfa bikunze. Ni kuhoraho avuze. Ariko umwansi wawe niyasonza umugaburire. Barashobora kuba batariko avuga ivyo kurya. Nicaki ndababarira. Arashobora kugutuka akabona uranezerewe. Aho uri kuramugaburira mon frère. Aho urazi papa Jordi y'umuntu akubwiye ikintu kibi akabona ntuhinduka. Harumva ibiyingiyingi. Ariko none uyu muntu yubatse gute? Kuko ivyo yibwira ko vyo kugira ko amaefe bitangiye kugiyagira kuri we. Kubera iki? Wewe wujujije ijambo ry'Imana rivuga. Kuko wujujije Imana ivuga, vya bindi vyose yagira ntibiro nk'ikibanza. Uwabikoze Bibiliya nta ikivuga ngo iyo umwishyuye icyiza bisa no kumufata ukamukorera urubeya gwaka ku mutwe. Iyo umuntu akoze nabi akabona nta impact bikuguzeko, akabona umuntu yagututse akabona uramugemuriye, harimvira uyu muntu burya ni harimo ishano, nta shano bari kuko arabijya, nta shano asangamo, wenyine aricara akiyumvira. Kuko muri bijya bintu wakoze hariyo umuti mutazi. Bana b'Imana, ntimuzi umuti uri mu gutanga imbabazi, ntimuzi dimension ya benediction iri mu gutanga imbabazi, ntimuzi combien bibohora bikugurira indi miryango yari yugaye mu kurekura. Naho mu maso yanyu mubona yuko bigoye, ariko Imana abavyemera ibategurira inkomezi zibashoboza gutraversa icyo gihe. Ego niturasumba umwami Yesu. Umwami Yesu narabariye yarashatse kubiheba kuducungura 3 fois ku musozi umwe, umwanya umwe arasenga ubwa mbere, aragenda yongera kandi aragaruka. Iki gikombe kindengana nicyo cyari sengesho yagomba ko kiya gikombe kihava. Kubera iki? Yari yambaye umubiri. Yesu ndamushima kuko yaje muri dimension zibiri, dimension y'ubumana na dimension y'umubiri, kugira ngo atwereke ivyo kwanka mu mubiri mu bumana birashoboka amaherezo, ariko ntibibe nkuko jewe ngomba. Umva yahereye mu mubiri ariko ahereje mu mpemu, bibe nkuko ugomba. 3 fois agira bivemo, 3 fois asaba mu mubiri avuga ko akeneye ko icyo gikombe cyo murengana, ariko uko asenga heza akavuga gushikaho umunsi yabonye icuya cy'amaraso gisohotse. Kijyana cyo n'ikindi kimenyetso cyagiye kimwereka yuko uru rugendo girufate rurashoboka. Ego kuko icyo yagira agende gutanga yakiboneye ikimenyetso ariko arasenga. Navuga yabonye icuya cy'amaraso kuko yaragira agende gutanga amaraso. Ego benshi rero muri twebwe hari igihe dusenga Imana ikanadupuva yuko amasengesho yacu ariyo, mwogasanga ibyo twaboneye mu masengesho biratunaniye yuko tubishyira ku mugaragaro, kandi twamaze kubona ikimenyetso yuko ari byo. Ariko umwansi wawe niyasonza umugaburire, niyagira inyota umuhicanywa, kuko niwagira utyo uzoba umurunzeko amakara yaka mu mutwe. Kenshi iyo umuntu akukoreye nabi muri uwo mwanya arakwigambako kandi akakwereka neza yuko uri ubusa, cyangwa umuntu akagukomerekeza sinzi blessure yose wogira mu buzima. Mu mwanya iri kiraba wewe wenyine uribwira ati none je maziki, none jewe nshoboye iki? Mugabo iyo uje mu isi y'impemu bya bindi bakora mu mubiri ukabizana mu isi y'impemu biba bihindutse. Bya bindi byose wari kurumva ko wikoreye bica vyimuka, mufa gutandukana ngaho gusa, ariko aragenda akumva ko ari ikintu gihindutse. Nta bantu baragaruka kubasaba imbabazi, mutari mwiteze ko basaba imbabazi. Mbwire bazi basavye ryari, suko muri mwe bamaze kurekura. Muze mu birabe, Imana irazi imitima, irazi ngene tumeze. Nta muntu yagututse gukomerekeje yoza kugusaba imbabazi ugifise igikomere, kuko rezilita muca mugwana. Nikomba Imana imurekura ngo aze gusaba imbabazi kuko wewe wamaze kurekura, ntashobora kuza.
ntashobora kuza urazi utaragira imbabazi muguma mwishurana aragutuka kandi hari abantu Imana yahaye volume ndende yo gukomeretsa hari umuntu ashobora kugutuka madame sha kwa shoferi gutwara imodoka harimo ibitsitaza byinshi mwibarabara bisaba kwihangana niko ndabwira batararonka imodoka uyu n'umuhini mushasha ndiko ndumva ushobora kubona umuntu mwibarabara gushika arafise ubwenge hama nasanze abashoferi nibo bambere ku isi baba egoiste kandi icyo yaje kugutukira ngaha ashigaye imbere nyine bakakimutukira mwibarabara hari bizarre ni habe rero ari nko kuwa gatanu ku mugoroba ngenda buke sinzi aho yo turumbuka ava kuko ari umuntu ashobora gukora ibintu ukiyumvira habikuye niba navuga rero hari umuntu Imana yahaye ijwi ryumvikana iyo udugije ijwi aduza gatandatu kugusumba akarakoreka ko ashobora kugukubita kandi ari we yagutanguye nivyo binavuga ngo ingwe irakurira umwana ikagutanga gushavura hari umuntu ashobora kugukorera nabi akakugirira nabi akakubwira amajambo mabi akakwishura nabi kandi ubiravye ukabona ko ari ufiserezo ukumva yuko vyukureriwe mugabo wewe nta na kimwe abona si hari arashobora kukuremeka 4 5 6 akagutuka ibitutsi bigoye ngero bisobanura kubera iki wewe wagumubandanya mu nzira itarengana kuko inzira yiwe Imana urayizi Imana yaguciriye kirazira kubandanya wishura ikibi kukindi irifa kukata ukase ujya mu nawo nyene cabandanya ari kubandanije muri iyo voie urasufra rero ndagusaba ikintu kimwe ga mwana w'Imana voie yose wo burimo yo kudatanga imbabazi yo kudasaba imbabazi ni voie idashika itazofinashitse voie yo nyine ishobora gushika guhera kuri n'umwanya ndiko ndavuga niyo guhindukira umuntu agahinduka ugafata intumbero y'Imana ivuga ugashira mu ngiro ijambo ry'Imana risaba yego nayandi kuvuga ngo yarankomerekeje ushaze wotanga imbabazi kuko neje uzokomereka nahige yeje uzokomereka igikomeye so gukomereka igikomeye n'ukubika inkomezi zituma udashobora gukomereka yego aho Bibiliya yatubwiye ngo iyo ubonye ushaka kugurana umuntu umugurane mugabo wihige icapo yuko hamwe atonsubiza vyogenda gute ndakunda abantu benshi uje kumusaba amafaranga kugira ati ayo wasavye ntayo mfise ariko reka ndagufashe ndaguhe make utazonsubiza alo Imana ishimwe nuko rero ubushobozi bw'imbabazi urashobora gukingura imiryango utari witeze mu buzima bwawe ko yokinguka urashobora gutuma aho wamuri kurategura yuko wifuza gushika financièrement ugasanga ari umuryango wahazitiriye kubera hari ikintu utarakura mu nzira kandi atagasohotse ntakinjira icyo ubona ko cyananiranye kibagire ucirengagize uhimana akaryo niko Bibiliya yatubariye muhimana akaryo abariyo ibishuriza wewe uno munsi muri kino gitondo Imana igusaba gutanga imbabazi Imana igusamagarira gusaba imbabazi hama ibindi byose bisigaye ikiba igikorwa cyayo yifatira mu mino Imana ibahezagire cyane ashaka kuvyaguruka nifuza yuko umuntu wese yumvise iri jambo ry'Imana
yaba abari baradukurikirana cyangwa abazokurikirana iyi message, iki gice mugende mu gisome. Abaroma 12 murongo wa 17 gushika kuri 21 mugende muhasome. Hama mwicare mwirimbure mwiyumvire wababaje wakubabaje, kuko inkomezi zigushoboza kujabuka ahantu ziri hafi yawe gusumba uko ushobora kubuvyibaza. Amen, amen. Muvyaguruke dusenge, turasozereye. Nta muntu n'umwe nza kubwira ngo tugira dusenge, ngo tugira gusaba Imana ngo ugire imbabazi. No. Haracariho umwanya gushika ejo, genda wicare. Ariko umenye neza yuko ejo saa 11 ngaha n'ikindi gihe gishasha, kandi n'igihe gishasha kizanye vino shasha. Iyi mikuza ya kera nimenaguye muri kino gitondo, imenagurikire ngaha nyene muri kino gitondo. Nimwibaze ko uyu mukuza duhejeje kumena ejo uzokora, ejo ntushobora gukora, kuko vino yejo yo usavye. Naho nashaka kurangiriza, reka tukunamike amaso yacu usenge uko mwe muyera kuyobora gusenga bivanye n'icyo wumvise mwe muyera kuganirijeko. Ibindi bisigaye turi mu kirere cyo gusenga, genda ufate umwanya wicare urimbure ku Imana yavuganye nawe muri kino gitondo. Iminsi yose umugisha w'Imana utangurana n'imbabazi, utangurana n'ikigongo. Mwami Yesu, turaguha icyubahiro, turagushimiye. Urakoze kubwo amajambo aremereye uganirije ubugingo bwacu muri kino gitondo. Benshi muri twebwe arashobora kuba ari amajambo tutari twiteze yuko uganiriza imitima yacu, tutari twiteguriye, ariko Mana warinze wemereye ko tuyumva, nuko hari ubushobozi budushoboza kugira ngo aya majambo uvuganye natwe ko vyokunda akaronka ikibanza mu buzima bwacu. Dushoboze Mwami Mana yuko ikibi kitotunesha, ariko dushoboze kuneshesha ikibi tukineshesha icyiza. Twumvise ko imbabazi zavuye mu ijuru. Imbabazi ntabwo ari zo ngaha ku isi, ikigongwe ntabwo ari cyo ngaha ku isi, cyavuye mu ijuru. Dushoboze Mana kwakira uyu mukate wateguriye ubuzima bwacu muri kino gitondo. Ndagushimiye mpwemu yera kubw'abana bawe waganirije, wavuganye nabo. Dushoboze Mana, uduhe kwibuka, uduhe kwiyumvira abo twakomerekeje, abadukomerekeje. Uru ruzavya rushasha twiteze kugwinjira mu vino shasha. Udushoboze Mana twinjirane mu ruzavya rushasha, kuko vino yawe iri kiraza irashobora guturira umukuza ukameneka, ngo ntawofata ikiremo cy'impuzu nshasha agitere ku mpuzu ya kera. Mana ushoboza abana bawe kugira ngo bikunde bakira umugabane mushasha w'ino myaka 10. Urakoze, ishimwe n'icyubahiro bivyawe, ishimwe n'icyubahiro bivyawe. Ndakugomba mukiza we, ngundongore muzira, shitsa kuri Yorodani, ngutekurunjatsa, sinzogira Yesu nja
dufata ukuboko kino gitondo Mana utujana aho ijambo ryawe ridushaka ko tuba. Dushoboze Mana kujabuka Yorodani yo kudatanga imbabazi. Dushoboze Mana kujabuka Yorodani yo kudasaba imbabazi. Ntacyo dutinya cyo kurikira gusaba imbabazi cyangwa kudasaba imbabazi. Tufata ukuboko Mwami mu ijambo ryawe, aho tugomba muri kino gitondo ni mu kibanza cy'imbabazi, ni mu kibanza cyo gusaba imbabazi. Aho twahemukiwe dushoboze gutanga imbabazi, aho twatutswe dushoboze gutanga imbabazi, aho twabaye inkomoko yo kubabaza dushoboze gusaba ikigongo. Urakoze Mpwemu Yera, komeza kuganiriza abana bawe, komeza kubavugisha, iri jambo ririshishikare gufata ikibanza mu mitima yabo. Icyo washatse uyu munsi ko basabira imbabazi cyangwa batangira imbabazi ukibibutse, bacibuke kigaruke mu vyemviro byabo. Ibisigaye turakwiragijiye uyu mugoroba wose ngo ubane natwe, udushoboze kwitegurira ibihe tugiye kujamo, twitega vino shasha, twacitse imikuza mishasha. Shimwe n'icyubahiro byawe, herekeza abana bawe bagire neza, ushigikira intambuko zabo, ubashoboze muri byose na hose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.